turuteramire uruki urugo rwacu urugo rwiza ijuru rito. Mugenzi, urahawe ikaze gukurikirana ikiganiro turuteramire c'uno musi. Imbere yuko tubandanya twiga icigwa cerekeye uko baresha, uko umusore aresha hamwe n'uko umwigeme aresha, mu nkundire tubanze twige icigwa mu ntumbero yo kwishura ikibazo abantu benshi babajije niki. Umusore n'inkumi vyitwa ko bageze kubaka ryari? Kubera yuko twavuze ko bikorwa n'ubugeze, none hagera ryari? Ico nico cigwa cacu co muri uno mwanya. Dusenge. Uwera gitandara kizima, Mana ushobora byose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Mwami, mu gihe twiga ivyigwa nk'ibi, turagusavye ubane natwe, turakwinginze ngo uduhe gutahura, uhe abasore n'inkumi, abagabo n'abagore, mbere Mwami abantu bose bakurikira kino cigwa, ubahe gutahurwa nawe mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ikibazo abantu benshi babaza iyo babwiwe ngo nturagera, baca bavuga ati nzogera ryari? Abasore babaza ico kibazo, nzogera ryari? Hama abakobwa nabo bakabaza ico kibazo nyene, ngo nzogera ryari? Koko ugera ryari? Kubera ko kuja mu byo gukundana no gushinga urugo utaragera bifise ingaruka mbi cane ku buzima bw'umuntu muri rusangi, hamwe no mu rugendo turimwo twerekeza mu bwami bw'Imana. Abasore n'inkumi benshi babaza kino kibazo ngo nzogera ryari? Turafise inkuru nyinshi z'ukuri z'ivyabaye zerekana abasore n'inkumi bagiye mu rukundo hataragera, ukuntu vyabagendeye nabi ku rugero ruhambaye. Turafise inkuru nyinshi, uburorero bwinshi cane bw'abantu bubakanye bataragera bakiri bato, bitagenze neza cane ku rugero ruhambaye. Koko kugira ngo umusore agere canke inkumi igere, abavyeyi bakwiye kubigiramwo uruhara, kubera yuko uhereye no muri biriya mu gihe ca kera. Akarorero n'ubu tugaruka kuri Isaka. Se wiwe yararavye arabona ko Isaka ageze, maze abona kugenda kumuronderera umugeni. Nasanze mwa kino gihe abasore n'inkumi badashaka kwemera ko abavyeyi babo bagira uruhara muri iyo ngingo. Yamara ku muntu yakureze akakurura neza, akuronderera iciza cose, no muri kino gihe cerekeye mu gufata ingingo y'uwo muzobana, ukwiye kugisha inama Imana umuremyi wawe ahambaye akuronderera ivyiza, kandi ukagisha inama abavyeyi abo nabo Imana yama yabaciyemwo uko bukeye n'uko bwije, kugira ngo igushikaneko ivyiza. Kubera iki ubaterera ku ruhande? Inyandiko zera ntizivyemera. Koko no mwa kino gihe niba ufise abavyeyi babizera barigisha ino ngingo, bazobona neza yuko umwana wabo ageze, maze bamurekurire kuja muri iyo nzira yo gufata ingingo. Tutaravuga ivy'imyaka, kubera yuko no muri leta baravuga imyaka ngo bubakana umuhungu akwiye imyaka, hama bakavuga ngo umukobwa nawe azoba akwiye ino myaka. Ariko bagenzi, twebwe nk'abana
abantu bigishwa na bibiliya kandi tuyoborwa n'inyandiko zera, kuyisunga ico inyandiko zera zivuga kugira ngo tubagire inama mu cigwa cacu c'iteramire. Bagenzi, inyandiko zera zivuga iki? Inyandiko zera zivuga ko umusore canke inkumi akwiye kuja mu rukundo no kuja mu byo gutegura ibyo kubakana, mbere no kubakana ubwabyo mu gihe urukundo rwabo n'ivyiyumviro vyabo bimaze gukura, ngo mu gihe ubushobozi bw'ubwenge n'ubw'umubiri bumaze kwaguka bihagije. Ni kuvuga ngo umukobwa kugira ngo abe yofata ingingo yo kuvuga ati ubu nageze muri ico gihe, ni mu gihe ubwenge bwiwe buba bwakuze, mu gihe ivyiyumviro bwiwe biba atari bya bindi vy'ubwana, ashobora guhura n'ingorane agahangana nazo kandi agatsinda, atari wa wundi ikintu cyose kije kimutera ubwoba. N'umuntu niburira avuga ngo nzoshobora kwirarana mu nzu yanje nyene, iyumvire nawe ntiwoshobora no kwirarana mu nzu ya wenyene, none ushaka kugenda kurongorwa kandi ntibizoshoboka yuko umugabo yama ngaho azofata urugendo, bizoca bigenda gute? Ni mu gihe wewe wamwigemewe umaze kumenyera guhangana n'ibibazo by'ubuzima, kugeza naho bizogusaba kurara utaryamye mu gihe uzoba ufise umwana yarwaye. Ni mu gihe uba umaze kugira ubwenge bukomeye kandi bwiyumvira, kugeza naho ushobora gufatira umuti ibibazo byadutse mu muryango. Ni mu gihe wemera gucahwa, ni mu gihe umaze kumenya gutandukanya iciza n'ikibi kugira ngo bize bikunde urugo rwawe ugoriyante, kandi ni mu gihe umaze kugira ku rugero rwo gusobanukirwa ibyo ukoze ibyo ari byo, ukavuga ati uyu muntu ni jye namuhisemo, kandi ukaba uzi gutandukanya ati nabonye ibibi byiwe n'ibyiza byiwe, ukaba umaze kwiga bya bindi twigisha biranga abasore, maze ukaba uwo muhitamwo. Ni mu gihe uba ushoboye gutunga ubuzima bwawe, kubera yuko hazobaho igihe umugabo bidakunda yuko akwitaho nka kwa kundi. Mbega bizoca bigenda gute ugiye kubaka? Biragusaba rero ngo ubanze ube umuntu yakuze mu byiyumviro, mu bwenge, hamwe no mu rukundo, atari ibishobisho. Reka tugaruke ku musore. Umusore nawe turiko turamuvuga ku biki? Ni mu gihe ashobora kwitunga ubwiwe, akiyambika, akigaburira, akimenya kuho arara ahaba, kandi nawe ku buryo burushirize akaba ari umuntu azi gutorera umuti ibibazo byadutse. Ni kuvuga ngo atahura ibyo agiye gukora ibyo ari byo, akamenya ngo kubaka urugo ni iki n'iki ngiyemwo, urya mukobwa mpisemwo ni jewe ndamwihitiyemwo. Yamara iyo mubigiyemwo mukiri bato bato, bamwe bagenda mu by'inkundo bataragera, nta kazoza babona, ntibazi iyo bava n'iyo baja. Igikurikira ni kwisuka mu cobo no mu ngorane, maze hama ba bakobwa bagiye ku bagabo bataragera, hama ba basore barongoye hataragera, bamara kugera muri rwa rugero ubwenge bukaza kugira ngo babe bofata ingingo, bagasanga ingingo bafashe ubwa mbere barihenze. Inyandiko zera zemera imyaka ingahe? 20. Niburiburi umuntu yitwa yuko ageze akwije imyaka 20, niyo myaka inyandiko zera zemera, imyaka 20. Yamara Isaka wewe yazanye umugore akwije imyaka 40.
abakobwa ku myaka 40 ntivyobashobokera, ariko ku basore birashoboka. Koko ntago ari ikintu co kwihutira, naho atari byiza yuko ubigira mu butama, kubera yuko kubakana ushaje naho si byiza. Ni kuvuga ngo abantu bakwiye kuja mu by'urukundo bakuze, abantu bakwiye kubakana gushingiranwa ari uko bakuze, bafite ivyiyumviro bikora neza, bafite ubwenge bwagutse kandi bafite urukundo, bashishoza, bazi gufatira ingingo nziza ibintu byose biba byanditse mu buzima bwabo. Ndagira ndakubwire mu kurangiza yuko kuja mu rukundo hataragera, mu rukundo rudafise intumbero, ndagenda babwire ngo bitangura none ibintu ndiko ndamuha nzokunguki, none ko naguhaye ibi n'ibi, wewe uzompemba iki? Muca mwisi acagenda guhembura. Bagenzi, nimureke kwiha satani, mubibona, mureke kwisuka mu maboko ya satani, mubibona, ngo mukore ibintu binyuranye n'ikinyandiko zera zitubwira. Mukobwa hamwe n'umusore uri kuranyumviriza, ntugatwagwe n'irari hamwe n'ibishobisho, ngo wemere kamere ya kimuntu aba ariyo igutegeka mu ngingo ufata yerekeye byo kubakana. Reka turangize kino cigwa cacu tubabwira ngo nimugishe inama abavyeyi, nimugishe inama Imana, nimureke kuko abavyeyi bacu batureze bakaturera uhereye mu buto, bakatugaburira, bakatugurira impuzu, bakatwigisha buri kimwe. Nimureke no mu gihe byitwa yuko twageze mu kuja mu rukundo, abavyeyi babe babitwemereye, kandi mu gihe duhitamwo abo tugiye gushinga imiryango, muri ico gihe duhanuza abavyeyi, twumve inama batubwira, kandi ntituzirengagize ico ijambo ry'Imana ritubwira ku rugero ruhambaye. Ni kuvuga ngo ijambo ry'Imana rikwiye kuja hejuru, maze rikaba ariryo rituyobora, rikatugira inama, maze abavyeyi bakakurikira, maze natwe maze kuraba ibyo abavyeyi batubwiye, karaba n'ico ijambo ry'Imana rirengeye abavyeyi ryatubwiye, maze tugakorera kuri ibyo vyiyumviro vyiza by'abantu badukunda cane nk'abavyeyi, Imana idukunda by'agahebuza ku rugero ruhambaye. Muri iyo nzira tuzokubaka ingo zishimwa ziri amajuru mato, kandi muri ico gihe tuzokubakana n'abazotuma urukundo dukunda Imana rwiyongera, kandi twebwe hamwe n'abo bantu twubakanye mbere, kandi n'abandi Imana izoduhezagiza mbere n'ababanyi, twese icarimwe tuze twisange mu birimba byo mw'ijuru. Bagenzi, Yesu yavuze ngo mbega umuntu vyomumarira iki kunguka ibyo kw'isi byose akazobura ubugingo budashira? Wotuma uheba ubura umugabo, wotuma ubura umugore, ibyo bintu ukabireka, haka ubuzima bwawe bwose wobyegurira muri gihonomo. Wibare igihe cyose ufata ingingo, ubanze wiyumvira ubutunzi budahera n'ubuzima bw'agahebuza bw'ibyiza tuzogira tumaze gushika mu birimba byo mw'ijuru. Yesu akugire neza umugisha, kandi aguhe kwamwizeye ibihe byose. Nanje ngiye kukugira isengesho ridasanzwe. Uhoraho Mwami ushobora byose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Urakoze cane Mwami, ikigwa gikomeye umaze kudushikiriza, muduhe tureke gukora ibintu taragera, yamara tumenye yuko ibintu byose biba byiza iyo bikozwe
gihe cyabyo mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.